uyu munsi benshi bawutegurako impano zitandukanye cyane cyane z'amashurwe bakazitegurira abo bita abakunzi babo. Uyu munsi benshi baba bambaye impuzu ziriko ibirango vy'amabara atukura, ayera hamwe n'ayirabura. Mbega uyu munsi woba ari uyuhe? Uba watanguye ryari? Uba wahinduye iki ku bijanye n'imyitwarire y'urwaruka rwa kino gihe? Muri kumwe na Ntwari Audrey Trésor, ikaze ni mu biganiro vy'uno munsi. Ku ngoma y'umwami w'abami w'umugome Claudius hari intambara y'abami bari bahanganye na Roma, bituma ingabo nyinshi z'igihugu zigenda zipfa bivanye nuko urwaruka rwariko rukora mu gihugu ujanye no gushingiranwa, bituma umwami w'abami Claudius atanga itegeko ryo guhagarika ivyo gushingiranwa. Umupatiri Valentin w'i Roma yahora bashingira mw'ibanga kugira umwami Claudius atabimenya, bivanye nuko yaramaze gusezeranya benshi haragera igihe bishikira umwami. Uyu mwami Claudius bimunanira kwihangana, aramufata amushira mw'ibohero, ategekanya n'igihe cyo kumwica bamunyonze. Uyu munsi wo kunyonga uyu mugabo Valentin wahuye n'itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu munsi Valentin yateguye ko kunyongwa, yakubiswe amahiri menshi, mbese birangira bamuciye umutwe, ibyo kumunyonga babivuyemwo. Uko niko ubuzima bwiwe bwarangiye, bivanye nuko abapatiri benshi batashaka. Igihe uyu musore w'umupatiri Valentin yarafunzwe, abenshi mu bo yagenda araganisha bakunda kumuzanira amashurwe bakayamusanza aho yarafungiwe mu buryo bwo kumukomeza. Iyo niyo nkomoko y'umunsi abenshi bagiye bita ngo wa Saint Valentin. Mbega koko uyu mugabo yoba ari umweranda kuko benshi bagiye babivuga bitewe nuko yagiye araganisha abantu mu misho. Uwo munsi washizweho na Papa Gerazi wa mbere yakomoka muri Afrika mu gihugu ca Tunisie. Yarashizweho ku ngoma ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 1992, atanga ku itariki ya 21 ukwezi kwa 11 umwaka wa 1996. Uyu mupapa yatwaye imyaka 4 gusa. Uwo munsi wiswe uw'abakundana ndetse unamamazwa hose binyuriye kuri Papa Alexandre wa gatandatu yavukiye muri Espagne mu gace ka Jativa, ishizwe ku itariki ya 26 ukwezi k'umunani mu cyamajana na 1992. Arangiza ingoma yiwe ku itariki ya 18 ukwezi k'umunani mu cyamajana 503. Ariko ibijanye n'uyu munsi akaba yabishimangiye mu mwaka w'icamajana na 1996, ndetse anatazira Valentin izina rya patron des amoureux. Uyu munsi wa Saint Valentin wabaye umunsi w'isi mu kinyejana ca 20. Mu bihugu bitandukanye bari basanzwe bafise imisi yashusha n'uyu, ariko mu kinyejana ca 20 wabaye gikwira hose. Uyu Valentin amufata nk'umwami w'abakundana mu buryo bw'abashakanye, uwo benshi bakunze kwita umwami w'amakouple. Mu kinyejana ca 20 benshi nibo batangura gushushanya umutima utukura ufise amababa n'ikirango c'uwo munsi. Ni naho benshi batangura kwambara impuzu zifise ibirango vy'amabara yera, ayirabura hamwe n'ayatukura. Uyu munsi waje kwitirirwa aba Valentin batatu. Uwo benshi bakunze kwita Valentin w'i Roma yari umupatiri, hakaba n'undi yitwa Valentin wa Terni yari umupatiri nawe nyine yakomoka mu gihugu ca Tunisie. Hakaba na Valentin w'i Lesi umumenyeshamana wa Kiliziya yabayeho mu kinyejana ca gatandatu. Ariko uwo munsi nyezina ukomoka kuri Valentin wa mbere w'i Roma. Aba Valentin batatu baje kwitwa abamaratiri nyezina na Kiliziya mu camajana 75. Hari amatariki abaroma bari bafise ibintu bakunda kwiyizihizako yakurikirana: itariki 13, 14 na 15 z'ukwezi kwa kabiri. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umunsi abaroma bise Udibis Februaris. Flamen Dialisi yari yagenye ko bawutanga kikimazi c'intama bakagishikanira ikiyigwamana Jupiter Licentius, imana y'umuco. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri bawitiriye Lupercus, wari umunsi mukuru wa kera cyane. Uyu munsi abaromani bakunda kuwimbariza ko imana bise imana y'inyeshamba. Ku itariki rero ya 14
y'ukwezi kwa kabiri. Rimwe na rimwe abaroma bakunda kuhimbariza ko Imana zuba bagaragaza urukundo bakunda. Mvuze kuzimanganya kahise, ubwami bwa Roma bwagiye busimbuza amatariki ya gipagani, imisi yo guhimbariza ko abo bagiye bita batagatifu. Uyu munsi wagiye utuma mu duce tumwe na tumwe ibijanye na copinage bikomera, ivyaha vyo gukinisha imitima birakomera, hamwe ndetse n'ivyaha vy'ubusambanyi mu bakiri bato. Uyu munsi wagiye wigisha bamwe mu bana bakiri bato ibijanye n'ivy'amabanga y'abantu bakuze. Ivyari amabanga y'abantu bakuze bitangwa kumenya abana batarashika mu bigero vy'abantu bakuze. Copinage yatumye abavyeyi bamwe bakoze isoni n'abana babo mu gutwara inda z'iminyendaro. Bamwe mu gwaruka bituma bicuza mu makosa bakoze. Nk'abavyeyi vyobabera vyiza guhora bigisha ivy'uwo munsi abana babo ko bitabaraba. None twebwe nk'abakristo, uwo munsi birakwiye ko tuwuhimbaza canke ko tutawuhimbaza? Uyo munsi si utuma ugaragaza ko abantu bagukunda canke bakwanga, ahubwo ugukunda ubusanzwe ubizi. Twe nk'abakristo twishingikirije ku masomo ya Bibiliya yo 31 umurongo wa mbere. Nasezeranye isezerano n'amaso yanje, none noshobora nte gushira ijisho ku myigeme, kuko umugabane Imana yo muvuye mu ijuru wubaki, n'inyegi ivuye mu ijuru ishobora vyose yompiki. Mbega niyo bugesera bubikirwa abagabitanye n'ivyago bibikirwa inkozi z'ibibi, mbega yoyo niyitegereza inzira zanje igaharura intambuko zanje zose. Suko kuraba canke kuvugisha umwigeme canke umusore kiba ari icaha. Nk'ugwaruka cane cane mu bakiri mu mashure, ibijanye na copinage ni kimwe mu bituma bamwe bayoberwa mu mashuri, abandi bigatuma bataha ijoro, bikabacanishamo n'abavyeyi babo. Ivyica ubwonko hamwe n'ivyica imico y'imiyabaga ikiyoborwa n'abavyeyi vyo kabaye vyiza bishizwe kure yabo, cane cane ivy'uwo munsi kuko utabaraba. Imigani 5 uhereye ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe riratubwira ko kwirinda ubusambanyi. Mwana wanje shira umutima ku bwenge bwanje, tega ugutwi uburyo bwanje bwo gutahura, kugira ugumye amakenga n'iminwa yawe izigama kumenya, kuko iminwa y'umugore w'ikigenzi itonyanga nk'ikigigu c'ubuki, kandi akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta ya elayo, ariko iherezo ryiwe rirura nk'umururazi rikarishe nk'ubugi bw'inkota. Ibirenge vyiwe bimanuka mu rupfu, intambuko ziwe zimushikana ikuzimu, bituma atabona inzira isenye y'ubugingo. Ingendo ziwe ziradandabagirana kandi ntaziyaja. None rero bana banje munyumve ntimukave ku majambo y'akanwa kanje, uze umuce kure kandi ntiwegere umuryango w'inzu yiwe, woye kwiha abandi ngo bonone igikundiro cawe. Narubura kigongwe ntumumarire kw'imyaka yawe, abanyamahanga boye guhaga ivyawe, kandi vyakuruhije vyoye kuja mu nzu y'uwundi. Twifurije abamaze kurushinga kugira urukundo n'amahoro mu muryango wabo. Twifurije n'abataragira kuri iyo ntambwe, batarabona uburyo bwo kuyitera canke batarashika mu myaka yo kuyitera, kurorera bihanganye. Mwari kumwe na Ntwari Audrey Trésor. Ibi ni ibiganiro mutegurirwa n'ababwiriza butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi. Ikaze ni mu biganiro vy'ubutaha.